haheze imyaka 28 agandaguwe. Mbere tukibuka n'abafasha biwe n'abandi barundi batari bake nabo nyene bagandaguwe kuva kuri uwo munsi w'igenekerezo rya 21 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 993. Tuje rero turi abemera Imana dusabira abo bahisi twabuze tutase, dusaba Imana ngo idukize umutima w'agakoko, umutima wo kuzimanganya ubuzima tutaremye, umutima w'urwango, umutima w'ubwicanyi. Ijambo ry'Imana nahisemo mu bisomwa byinshi dushobora gukoresha kuri uno munsi riratwibutsa kubaha Imana mu kugendera amabwirizwa yayo. Muri yo hakaba harimo irya 5 ritubuza kwica, ntiwice. None rero barishe, abarundi twaricanye ndabivuge gutyo. Nico gituma twobwirizwa kuza imbere y'Imana tumaramara dusaba iyo Mana ikigongwe kugira ngo idukize, idufashe kuba abana bayo bayikunda kandi bakunda n'abayo. Muze rero imbere yo guhereza kino gisabisho dusabira abo bacu, tubanze dusaba Umukama n'ubundi adutyorore ku bicumuro turengukanye. Mu ngiro no mu kwiyubakira ibyo nategerezwa niko naracumuye, cumura mbizi, cumura n'ibigirana. Nico gituma ntabaza Mariya muhimbaza yamye n'umubikira n'abamarayika n'aberanda bose na mwebwe bene wacu musabire ku Mukama Imana yacu. Imana kugira byose nitugirire ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro byacu iduhe ubuzima budahera.
ntuzugume gitavumwa ntuzutege impumyi icyo isitaza uruba hariho umukama imana yawe ni jyewe mukama. ntihagire uwo urenganya mu rubanza, ntuze ukikirize umworo kandi ntuzutinye ukutariko umukuru. urashyira mugenza mu rubanza nyarwo, ntuzukwize nabi ngo waramaze abawe ntuzorere gusesa amaraso ya mugenzi wawe ni jyewe mukama. ntuzofate mwene wanyu utegerezwa gutegura kavukire, niho utazokwikwegera igicumuro. ntuzokwihore kandi ntuzogirire inzigo aho usangiye igihugu. urakunda mugenzi wawe kuko wikunda wowe nyene ni jyewe mukama. iryo ni ijambo ry'Imana. amajambo yawe mukama niyo mutima n'ubuzima. amategeko y'umukama atunganye ahembura umutima. amabwiriza y'umukama n'ay'ukuri niyo bwenge bw'abantu bato bato. amajambo yawe mukama niyo mutima n'ubuzima. amategeko y'umukama aragororotse ntakeza mutima. amabwiriza y'umukama asobanutse niyo muco w'umutima. amajambo yawe mukama niyo mutima n'ubuzima. ukubaha umukama na karoromore ntikuzokwigera kumera nk'intete. umukama ni intare y'ukuri, intare yama itunganye. amabwiriza yawe mukama niyo mutima n'ubuzima. amajambo yanjye ava mu kanwa, bene ibyiyumviro biva mu mutima wanjye bigushikire ku buryo mukama. wowe ngingo yanjye ari wowe umukiza wanjye. amajambo yawe
igihe gitugutu turamutse mu gihugu cyacu cy'uburundi twibuka twongera dusabira nyiricyubahiro umukuru w'igihugu ndadaye icyo yagandaguwe hamwe na bamwe mu bamufasha kurongora igihugu haheze imyaka 28 bagandaguwe, twibuka n'abandi barundi bishwe na bene wabo babahora kumbure ivyiyumviro vyabo canke ubwoko bwabo. Kuri twebwe turi hano muri ino ngoro y'Imana aha mu Kivoga, mu kwibuka no mu gusubira gusabira abo bakunzi bacu twabuze tutanga n'akaryo umukama Imana aduhaye kugira ngo tunegure ibyabaye, dusabe n'igomwe Imana kuri ibyo, maze twiyemeze guca mu nzira y'ubuzima, inzira Imana yaduciriye. Iyo nayo si yindi, niyo kubahiriza amabwirizwa n'amajambo iyo Mana yadushikirije. Imana mw'ibwirizwa ryayo rya gatanu iti ntiwice. Nicyo twumvise mu gisoma ca mbere bagize bati ntuzosese amaraso ya mwene wanyu. Iryo bwirizwa riraba uwemera iyo Mana n'utayemera nyene, kuko n'uwo atayemera ashaka ko uwiwe yicwa canke nawe nyene umwaka ubuzima. Ariko muri rirya joro rya 21 gitugutu umwaka w'1993, kumbure ndabona harwaka rwinshi muri ino ngoro y'Imana, benshi ndazi bavyumva mu ngano mugabo abavuze muri twebwe baravyibuka barabibonye. Jewe nigi Bujumbura sinabibonye ubwanavyo, impunzi n'uturika narazo. Hari abamuryanze iyo bwirizwa bararihenda, bica umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior, umukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'Abarundi, mbere bamujyaniranya na bamwe mu bafasha biwe. Muti none abo bishe izo ndongozi bashaka iki? Abo bishe izo ndongozi bashaka iki? Jewe nibaza ko bashaka gushikira ubutegetsi bw'igihugu, mbere na mwebwe nibaza ko ariko muvyibaza. Bashaka gushikira ubutegetsi bw'igihugu izo ndongozi zari zifise, kugira ngo kandi bashikire n'ibijanye n'ubwo butegetsi, amatungo, amaronko. Mu gukora ako kabi kabishe Imana yaka, bataye igihugu mu kaga, kuko Abarundi baciye basubiranamo, baricana, barangazanya, barasahurana ivyabo, bikabaye wa wundi akajagari karadutse gakwira igihugu cose, kubera ko Abarundi banse kumvira Imana
cyacu baratubwira ko turimo abemera Imana abakristo baba hafi ya 8 ku ijana. Benshi muri bo baba abakristo kubwira isi mu bahawe. Hari mbere na bamwe bakira Yesu we mukate w'ubuzima nk'uko tubyumvise muri Nkuru Nziza dukuye kwa Yohani Mweranda umutumwa n'umwanditsi w'Injili. Uwo mukate nawe avuga n'umubiri wiwe twabyumvise kandi muri noti. None ko bamwakiriye we mukate w'ubuzima azobazurira ubuzima butagera ku munsi w'imperuka, kuko niwe yavuze ati urya mubiri wanje akanywa n'amaraso yawe arafise ubuzima budahera, bitaye ko nzozura ku munsi w'imperuka. Ariko n'abandi bose bagataguwe begereye Yesu ko ari mukate w'ubuzima nibaba babayeho bagira ineza abandi bakora cyangwa bavuga ibiha iteka umuntu ibyubaka ubuzima bwa muntu, nabo nyene Imana izobaronsa impera mw'ijuru. Bakundwa b'umukama w'ihano, kuri uno munsi twibuka tugasabira umukuru w'igihugu Matariki abamufasha n'abandi bose bagandaguwe kuva kuri urya munsi gushika ubu. Dusabe umukama adufashe kuba abana biwe by'ukuri bamukunda, bakora icyo amabwirizwa yiwe akubwira, bakunda ubuzima kandi babusomera, gutyo tuzoheza tubeho mu mahoro no mu rukundo mbere y'iterambere, maze umwe wese ahitanwe n'uwo wiwe, ntihagire usubira gupfa yishwe na bene wabo canke na bene wabo. Amen. Abaririmbyiramana badufashe duhereze Imana igisabisho cyacu, twisabira dusabira abandi dusabira isi imbere n'uburundi. Ukwisigira n'urukundo baba batwerekeza mu nzira y'ubuzima.
baba bitwararika ineza yazina umurundi wese eka mbere n'umunyamahanga aba muri kino gihugu, babe bafasha abarundi n'abandi bose bo mu Burundi kubana mu rukundo mu mahoro begengana basoneranira. Nutwumvire Mukama. Icyo mushaka ko abandi babagirira kibagirire namwe, icyo mudashaka ko bobagirira ntimukibagirire namwe. Twakwihereje twebwe twese dukoraniye muri ino ngoro yawe kugira ngo uturonse inema yo gusonera ubuzima bwacu n'ubw'abandi cyane cyane, kugira ngo tukwereke yuko turi abawe bakumenye, bakiriye ijambo ryawe kandi barishyira mu ngiro. Turabigusabye Mukama. Turagutuye urugwaruka ruri muri ino ngoro yawe, urarufasha rukurane umutima w'urukundo, umutima wubaha abandi, umutima urondera ineza y'abandi. Nutwumvire Mukama. Oh
Kristo mukama wacu. Thank you.
iki n'umubiri wanje uza gutangwa ubwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati, akire muriwe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Ivyo murabigire munyibuka. Bane b'Imana ibanga ryo kwemera n'agatangaza. Niho rero Mukama wibuka gupfa no kuzuka k'umwana wawe, ukaguhereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubugiriro, ukanatenguruka ko aduteye iteka n'ukweguka imbere yawe ngo tugushikamire y'imburuka. Turataka dushimitse umutima mweranda dukoranirize hamwe, aduhe umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka Mukama Kiliziya yawe ari isi yose uyuzujemo urukundo. Ibuka Papa wacu Francisco, Umwepiskopi wacu Gervaze Nshimiyubusa n'abo bose bashinzwe umuryango w'Abakristo. Turasabishe Mukama igihugu cyacu cy'u Burundi ubandanye ucuzuza amahoro yawe. Mana nzima wibuke umusabyi wawe Perezida Melchior Ndadaye, abamufasha eka n'abandi barundi bose bagiye bahitanwa n'urwango rwa bene wabo. Kuyanyaremeye kubatizwa eka nabo bose baremetse iwawe, bose bamaze kubatizwa mbere n'abashaka batizwe, turabasabiye. Abo bose bazamaze kwishuranya n'umwana wawe dupfiriye, urabatabara maze basange n'izuka. Bakari bene wacu bamaze kurenga bamitaze n'izigiye kuzuka, ibuka nabo bose bamaze gusezera iyi si, imitima ishishura mu purgatori, bakira iwawe, baramwe mu muco uri n'ahato bwawe. Na twebwe twitakambiye twese tugirire igongwe, tuzosange nawe ubuzima budahera, twaba tukurinaza turi kumwe na Mariya muhimbazwa na w'Imana na Yosefu mweranda umukunzi wiwe n'abatumwa n'aberanda bose baje kuri iyi si ari abatoni bawe. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Kubwiwe hamwe nawe muri we nyene nutere iteka ryo gusengwa Bana Data byose hamwe na mutima mweranda wongere urinahazwe mu myaka yose. Nk'uko twabyigishijwe n'Umukama kandi akabidutegereza, tuvuge ca gisabisho wenyine yatwigishije kitwibutsa ko twese turi abana b'Imana. Dawe twese uri mu ijuru, Mukama cyane cyane akabikupanga abandi gushikaho tubizi, udutabaze amahoro muri iyi minsi turimo, maze utugirire impuhwe, waba udukingira igicumuro, twaba mwitekane itagira inkomanzi. Tubimiriwe twebwe ijoro n'ihindukira
n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Mukama Yesu Kristo yabwiye abatumwa bawe uti ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanjye, nturabe ibicumuro byacu. Ndabashaka kwemera ku Ekleziya yawe, witabaze amahoro n'ubumwe, maze ishaka ryawe rirambuke, wowe nyine ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Nimuhorane amahoro y'Umukama. Barahiriwe abatumire b'Imana, nguyu umwagazi w'Imana, nguyu ukura abantu ibicumuro. Mukama niwe yoza umutima wanjye, bakuye ijambo nawe umutima wanjye kugira.
Perezida Michel Ndadaye abafasha biwe mbere n'abarundi bagandaguwe ko uko kwibuka kubera ngaha muri komine ya Mbuye muri paruwasi ya Kivoga. Maze rero sabe abanyakivoga tumushime tumukengurukire mu kumukomera amashyi. Abanyakivoga ngaha batari bakunze kumubona ngaha ku isengero kubera abakumva mukuru w'intara birumvikana. Nagomba ndamusabe yakwahura amatara turi ngaha kugira ngo abaramutse n'abatari bwamubone bamubone kuko ntazi ko barimo baciye bahaguruka mbere. Banyakubahwa abasaserdoti batandukanye ijambo ry'Imana uno munsi igerekerezo rya 21 Mukoto umwaka w'2021. Banyakubahwa bihebeye Imana, banyakubahwa twagendanye bakristo ba paruwasi ya Kivoga, tugire neza. Mu mwaka urenga gato maze ndongoye intara nziza ya Muramvya, irya mbere ntewuteka yo gusabikaniza hamwe na mwebwe igisabisho mu mwuga y'imisa muri paruwase ya Kivoga. Kubwanjye rero ni iteka n'akanyamuneza ntangere natewe n'Imana mushobora byose kubona muri kano kanya mushoboye gusangira namwe abakristo ijambo ry'Imana muri paruwasi ya Kivoga. Mbere kuri ubu nagomba munize amashyi mumfashe gukura ubwatsi imbere y'Imana. Negurukire kandi ufite umutima nyakubahwa umusaserdoti yuhiriye kuri iryo teka natewe n'Imana Data mushobora byose, maze akandota kano kanya kugira ngo mpagarare imbere yanyu abakristo ba paruwasi ya Kivoga kugira ngo ndabaramutse, baba bari banzi canke abatari banzi. Muri iki biganza bikengurukire nyakubahwa ndabashimiye cyane nyakubahwa abasaserdoti bakanya munije muri no paruwasi ya Kivoga mukamakanya kugira ngo ndamutse bano bakristo
ry'intara n'umunsi duhagarariye turifuza kubaka turi kumwe namwe intara yangwamo urukundo, ugufashanya no gushyigikirana hagati y'abenegihugu, hagati ya mwebwe abakristo. Ariko ibyo rero ntabwo twabyishoboza atari mwebwe tudufashije ngo mudushyigikize igisabisho. Ibyo tuzobishikako ari uko twunze urunani na mwebwe abakristo muri paruwasi ya Kivoga eka n'abandi bakristo mu ntara ya Muramvya kugira ngo dushike kuri iryo ari ifuza. Naco gituma rero twagomba gusaba abakristo na mwebwe abihebeye Imana kugira ngo mudufashe mudushikikize igisabisho, mwongere nka mwebwe kenshi nama muri imbere y'abenegihugu, muri imbere y'abakristo, mudufashe kubandanya mutegura imitima y'abakristo kugira ngo baze kugendera mu ijambo ry'Imana, kuko turazi neza yuko abantu bagendeye mu ijambo ry'Imana na twebwe mu rwego rw'intwaro ibyo twifuza bizoca bishoboka. Nta majambo menshi rero nagomba kubashikiriza ko padiri yampaye kano kanya kugira ngo ndabaramutse, ariko nagomba muzezenguruka nyakubahwa padiri mwivuye ku mutima kuri akazi muduhaye, kandi tunabashimira ku ijambo ry'Imana mwabitanirije, twongera kandi tunabashimira ku mpanuro zitandukanye mudasiba guhereza abakristo n'abenegihugu bose muri rusange mubicishije mu ijambo ry'Imana. Imana mushobora byose rero ibandanye kuduhereza twese tugire Kristo. Ku izina ryanjye no ku izina ry'abakristo bo muri paruwasi ya Kivoga turakengurutse cyane indamutso yanyu kandi tukabifuriza kuroranirwa mu mabanga mukaba bashinze. Tuzobasabira kuko mubidusabye, kuko abakristo nicyo tubwirizwa guturanga gusabiranira kugira ngo umwe wese aduze kivi aho Imana yamushize. None rero mureme tuzobasabira, tuzosabira nabo bose mufashanya kugira ngo intara ya Muramvya ibe intara y'amahoro, intara y'umutekano, intara abantu bakundana, abantu bubahana. None rero namwebwe nabo mufashanya tubaranije mu wabatoye tugire Kristo. Mubandanye mugira umunsi mwiza.